hamwe indongozi zose umwe wese yovuga ati urazi icari co ibitaro vya leta kuja gufata ideni muri banki ni bangahe barinda batwara ibisata vy'igihugu bafata ideni bimwe mpora mbaza nti iyo tuba dufise indongozi nka Dr. Mark ndababaza hamwe bavuga bati siga izina erega kana karorero raba no kuvuga yuko Dr. Mark yafashe ibitaro nka wiwe nico bita gukora nk'uwikorera akana karorero abantu bari bakwiye gufatirako nakarorero nta mikoro yari afise gufata ingurane uri ibitaro vy'igihugu bigafata ingurane kandi bikayiriha ni bangahe ivyo bavyiyumvira bangahe iki ni cigwa gikomeye cyane iyaba batwara ibisata bose biyumvira uko ndabwiye ko bimeze neza aha tuba twarateye imbere iki ni cigwa ubu no kwiga ku ntahe niho tuza turigira no kuvuga iki cigwa turiko turagira nico kumva yuko umuntu wese ahari indongozi igira imbona kazoza ati mbe ibindimwe nkuba ariko arambarira ati hajya rero hariho ireme mwumvise ko cayivuga ntarayironka nta n'uburyo afise mugabo yamaze kuyipanga ireme nuba wama uvuga uti saha gusa hari hahandi ndashaka kuhashika naho nshitsa hari hahandi ndashaka kuhashika urashima aho ushitse mukabona yuko rugamba rubandanya imbona kazoza abaganga mwikubita gashi umuganga musanzwe uja kwiga ubuganga uburi umutabazi ntushaka kuba umutabazi ucogera umucangiro umuganga n'umutabazi mwe murabatabaza abaganga murabatabazi ntushaka kuba umucangiro utegeza kumva kubabaye mu magara y'umuntu kuko nivyo wabijamwe ubona ni garama wonkwe kubera iki wagiye kuvyiga garama wonkwe muganga mpembwa make ndiyirukiye ngo bahemba menshi aba warize ubuganga birakwiye yuko abaganga bereka abarundi ko arabatabazi koko nk'ubu bakavuga bati jewe muri konje nzofata ubundi ati tuze dufatire konje rimwe turi abaganga batanu duce tugenda mu ntara ya Ruyigi basi tumare yindwi imwe tuvura abantu mu mbona kazoza tuvuga yuko tuzoba dufise ibitaro vyiza bitandatu vyiza ibitaro bivura indwara nyene zose ngane ntimubona mbonye ndiko ndaraba ibitaro biri ngaha muri Bujumbura ahubwo hari icigwa nari nasavye mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu bankorere batwereke bati ibitaro ivyo bitaro tuvuga bikwiye biba bimeze gute kugira duce turi ibitaro dufise ibibura kuko turashobora guca tuba tuti hôpital militaire ya mbere tubikwize rero kwiza ugaca tuvuga tuti turabe nka clinique pesere rwa gasore canke rwa karede tuti haburiki tukaraba habura bike tugaca tubishiramwe bibiri by'Ubujumbura nzo dukwije tugaca tuvuga tuti Igitega hari wundi muntu nshimira burya turafise abakozi rero mu Burundi Dr. ubutwara ibitaro vy'Ikarusi afise umutima nk'uyu wa Dr. Mark hariho abantu maze kubona hariho Dr. Rize Dr. Mark n'ujya w'Ikarusi narigeze igihe kimwe ndabwira umushikiranganje w'amagara y'abantu ntihamagara Dr. Mark na Dr. Elize mu Kibimba uco hamagara abandi ba directeur b'ibitaro vyose mu Burundi badusigurira amahera bajana ubabwira uti okay ndaberetse hôpital militaire giye hôpital Kibimba gira abingene yakiriye imeze kare nka centre de santé ajya mu Kibimba mubona ni hôpital militaire namwe murayizi ntibace ubanze basigure intahe bashinga intahe ingene bariko barubaka ibitaro vyabo babidugije ucubaza abandi ba directeur b'ibindi bitaro amahera bayajana ko batavura ku buntu none bavura ku buntu amahera bayashira mwe mukora muri hôpital militaire ni mwikomera amashi kabisa mwikomera amashi kuko urumva abandi barayarya none bayashira ko batavura ku buntu kuko bijya tuvuga kuvura ku buntu abana n'abamama leta niyo iciye ariha
ikariha ivyo bitaro bayashirahe. Ico ni ikibazo, bayashirahe. Oya, iciza kiravugwa, ikibi kikavugwa. Ikibi kiravugwa kugira urwaye indwara, uza gukira indwara arayirata. Iciza naco kiravugwa kugira ngo kibere icigwa abandi. Nico gituma rero tudatinya kuvuga ivyiza tuba twarabonye. Ibi rero biriko birakogwa n'ibitaro n'abandi baca baza gushigikira. Umunyamwete imisi yose arashigikirwa. Utagira umugambi wogira gute? Utagira umugambi yo gushigikira mu biki? Mugabo ufise umugambi ukerekana kuri kurakora, birabandanya. Rero akana karyo ko kugira ngo twikebuke. Mwabonye Nikodemu ni umurundi w'umuganga avura hanze akongera akagaruka mu Burundi akazana n'abagenzi. Mugabo musanga hariho uwundi muganga wo mu Burundi ariko arigira hanze ngo mu mpemba make kuko Burundi bugikenye. None twatunga zocaza mbe tuzomwakira. None umuntu mudasangiye akabisi mwosangira gahiye. None kwaho bukera buca dutunga abantu bagahembwa menshi. Irega tuzotunga. Bazobona bahembwa menshi rero bace bagaruka ngo rero ngo turaje. Tuzoba tuzi ko abacangero. Ntibazobara abarundi bazobara abacangero. Abaganga mwikubita gashi. Umuganga musanzwe uja kwiga ubuganga. Uburi umutabazi. Ntushaka kuba umutabazi ucogera umucangero. Umuganga n'umutabazi. Uciba umucangero rero wari umutabazi. Mwe murabatabaza, abaganga murabatabazi. Ntushaka kuba umucangero utegezwa kumva kubabaye mu magara y'umuntu kuko nivyo wabijamwe ubona. Ni garama wonkwe kubera iki wagiye kuvyiga. Garama wonkwe. Muganga mpembwa make ndiyirukiye ngo iyo bahemba menshi. Aba warize ubuganga. Aha turafise abaganga ngaha. Duhora tubona abo hanze bashobora kuza ari nka 200 10 nabangahe baje kuvura abantu ku buntu bakaja ku bitaro binaka ngo tuzoja kuvura abantu ku buntu. Jesi ndabona kandi hariho association y'abaganga ngaha ko ntarabona muvuga muti birakwiye yuko abaganga bereka abarundi ko arabatabazi koko. Nk'ubu bakavuga bati jewe muri konje nzofata. Ubundi ati tuze dufatire konje rimwe turabaganga 5. Duce tugenda mu ntara ya Ruyigi. Basi tumare yindwi imwe tuvura abantu. Ndafise akanyamuneza kadasanzwe kuri uyu munsi. Kubona guma tubona ivyiza mu gihugu. Nico gituma ijambo mvuga ririmwo ibice bitatu. Ubwa mbere no gushimira abaturiko turafashanya, gushimira ishirahamwe Umugiraneza, Fondation Umugiraneza, n'ibitaro rero vya Kamenge, vy'abasirikare mu Kamenge. Ubwa mbere nkenguruke cyane nshimira uyu muvandimwe Nikodemu. Uyu Nikodemu igihe twahura ariko arambwira imbona kazoza yiwe ku Burundi mu bijanye n'amagara y'abantu, naramuraba mu maso nkabona yuko umenga ariko arampenda. Twaricaranye umwanya munini turayaga, ndabona yuko umugabo afise ishaka ku gihugu cy'u Burundi. None ivyo yari yaraganye arabishikanye. Uko mfise akanyamuneza nawe ndazi yuko ariko agafise kuko no Murundi atigera yibagira iwabo. Abandi barundi bakorera hanze aho kuvuga bati bagira icyo baterere mu gihugu ahubwo usanga bariko baratyoza igihugu banabuza nabo kizamwo.
ariko Nikodemu ntari muri abo, aho no munsi mbonye karorero n'akarorero ahaye abandi barundi bakorera hanze n'abarundi bari ngaha hagati mu gihugu, n'akarorero kuko arerekanye neza yuko umuntu naba ari kuraguma mu gihugu, none uri mu gihugu nawe acagwiza inshuro nyinshi kuko urya yaragiye gusuma muganga akaguma yibuka kugaruka. Ico nico twita gusenyera ku mugozi umwe, yagiye gusenya akazana, twese tuza turashira hamwe. Ndamukengurukiye cyane, nkengurukire cyane iri shyira hamwe ry'abadagi ryafashije muri uwo mugambi. Nkengurukire cyane cyane igihugu cy'Ubudagi. Ubwa kabiri nkengurukire ishyira hamwe Fondation Mugiraneza. Nugushimira Imana kuko ina Burundi indoto yiwe nawe nyene iri kwirashika. So bwa mbere ariko arakorana n'ibitaro vya leta iryo shira hamwe, murazi yuko ubwa mbere yatanguye kugwanya indwara zo mu kigo zari zarabaye ndase mu gihugu cy'u Burundi, arubaka block, arayiha n'ibikoresho igi mu bitaro vy'Igitega. Barakorana iyo Fondation Mugiraneza irakorana n'ibitaro vy'Igitega, kandi je kinezeza nuko iyo ngwara wamenga ni ruhebwa baratevye, ariko no munsi abakenyezi bagwa ingwara yo mu kigo ahubwo nta nabo ncumvu. Urumva yuko ni ikintu gikomeye. Muribuka atanguye kubona akagirira ikibabagwe abana bavuka umutima utugaye, akavuga ati reka nkore ibishoboka byose. Murazi ko amaze kujana abana kuvurirwa hanze, aramaze kujana abatari bake baravugwa. None aho yahora atamarungika hanze, raba ingene Imana izi gufasha. Nico tubavuga ngo ifashe wifashije. None heraba ubu bagiye kuvurirwa ngaha mu gihugu. Ntawureka rero gukeza Fondation Mugiraneza kubona indoto yabo ko bagenda baratera imbere, ariko indoto yabo ija mu ngiro. Igihe batangura bavura amaso, barazana abandi baza gufasha kubaga amaso, bakabavura ku buntu. Je narabonye umutama yari amaze imyaka myinshi atabona kandi ari umutama, hanyuma ubu wasigaye akanura. Abantu baratangaye bagiye babona ariko asoma ijambo ry'Imana mu isengero, umuntu atahora abona amaze imyaka n'imyaka umutama. Yabitanguye buke buke avuga ati dutabare abantu bagwaye amaso, akabasanga iyo bari mu makomine. None ubu n'abandi baganga barazanye ibitaro biteye imbere mu byo kuvura amaso. Nuvuga yuko ni indoto atangura buke buke, muga bigateba bigakomera, kuko na hirya yeje twari kugurura ibitaro bifise igisata cyo kuvura amaso gikomeye cyane ciza, vyerekana ko indoto ya Fondation Mugiraneza iguma ija mu ngiro. Tubasabiye ko murota neza rero, mugwe murota mubona ibindi kuko murabanyamugisha.